mwakoze guhitamwo gutega abiri amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa Radio Haguruka kuri uyu musi wa gatatu igenekerezo ry'icumi ruheshi 2026. Reka mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Adondo Duemba z'umutima nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Aubin Felix Rankunda. Ingingo amakuru ahagaze ko nizi zikurikira. Inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi iratewe umutima uhagaze n'ibitari bike bitagenda neza mu gihugu birimwo ubwicanyi bukorwa hirya no hino mu gihugu ntihamenyekane ababukora canke igituma abanyagihugu bicwa. Bamwe n'abandi bagasaba abepiskopi katolika b'i Burundi kuja hamwe n'abandi barundi basubiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwica amatwi ku bitagenda neza mu gihugu kandi aribwo bubazwa ivy'igihugu. Umwaka w'icumi woba ugiye kugarukanwa mu ndinganizo y'inyigisho mu mashure. Bamwe n'abandi bagashima ko hagire habe iyo mpinduka ariko bakagira amakenga ko bidateguwe neza n'ubundi bitazoshika kwihangiro. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke kazi. Ndongeye kubaramutsa. Nuko mwari mwejeje kuvyumva mu ncamake ibitari bike biraba ubuzima bw'abanyagihugu birahagaritse umutima abepiskopi katolika b'i Burundi. Ifumbire y'ikizungu abarimyi bataronkeye ku gihe, amabarabara menshi mu gihugu yononekaye, ikena ry'igitoro, imiti itaboneka mu mavuriro, imfungurwa ziguma zizimba, abanyagihugu bagifise ingufu zo gukorera igihugu baguma bagenda mu bindi bihugu kurondera ivyo babeshaho, amakenga kubijanye n'isuku n'isukura, ibikorwa bimwe bimwe bitunganywa n'umugambwe uri ku butegetsi ku munsi w'Imana bikabuza abakristo kuja gusenga kuko bahatirwa kwitabira ivyo bikorwa. Ivyo gusaba hamwe intererano z'umugambwe CNDD-FDD abatari abanywanyi ba CNDD-FDD bihushanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abantu bicwa hirya no hino mu gihugu ntihamenyekane ababishe n'icabishe, abejejwe n'ubutungane canke abahejeje ibihano baciriwe bagumizwa mu munyororo. Bere mu makuru yahanahanwe n'abepiskopi katolika b'i Burundi imbere yuko bihweza ivyari bitegekanijwe mu nama yabo yatanguye kw'igenekerezo rya mbere ruheshi 2026 isozerwa kuwa gatanu ruheshi 2026 ku cicaro c'iyo nama ikiriri muri komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura. Nk'uko biri mu itangazo, inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi ryashikirijwe na Musenyeri Yohakimu Nahondereye, umwungere wa diocese ya Muyinga akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi. Berekeje n'amaso ku biriho n'ibivugwa mu gihugu, abepiskopi barakenguruka umutekano n'amahoro biriho muri rusange mu gihugu cyose, be nuko hose ari igihe cy'imbura naho umwimbu udashemeye cyane, kuko ku ruhande rumwe imvura itaguye neza hose, ku rundi naho abarimyi batarongeye ku gihe ifumbire y'ikizungu bari biteze, abatari bake mbere no kuyitangira amahera bakaba bari bamaze kuyatanga. Abepiskopi baravuze ko bababazwa no kubona ibintu rusange bimwe bimeze nabi canke bikenye, n'amabarabara menshi mu gihugu yononekaye, be n'ikena ry'igitoro bituma ihanahana ry'ibintu be no kwiyunguruza bigorana, mbere bigaca bitera n'amasanganya menshi abantu bakasiga ubuzima. Barababazwa kandi nuko n'ibindi bintu nkenerwa mu buzima bwa misi yose biguma bigorana kuronka, aho ni nk'imiti itaboneka mu mavuriro be n'imfungurwa ziguma zizimba. Ikindi bavuze kibabaza ukubona abarundi bashoboye kuramira no guteza imbere igihugu cy'amavukiro mu rwaruka, abigisha, abaganga n'abandi baguma bagenda mu bindi bihugu kurondera ivyo babesha
kwibeshaho kubera ko urugero rw'imishahara ruri munsi cyane y'urw'igiciro cy'ibyankenerwa mu buzima. Abepiskopi baravuganye n'ukuntu bashima umwitwarariko wa leta wo guhimiriza isuku mu gihugu, mugabo bakibaza niba nko gusiga isima imbere y'amazu n'impangu zose ziri kwibarabara gutegetswe kutazohava gusongera isibe ku basanzwe badashoboye kwironsa ibyankenerwa kubera iduga ry'ibiciro ry'iki gihe. Bakibaza kandi niba koko iryo sigwa ry'isima mu bisagara n'ibigwati hose hagati y'amazu n'ibarabara atangaruka mbi rizogira ku vyerekeye ibidukikije. Abepiskopi baraseruye n'amakenga bafise yuko ibikorwa bimwe bimwe bitunganywa ku munsi w'Imana bishobora kubuza abakristu babwirijwe kubijamwo kubahiriza ibwirizwa rya gatatu ry'Imana. Vyongeye abepiskopi baribaza niba ibishika hamwe hamwe byo gutangisha intererano y'umugambwe kanaka abatari abanywanyi babo bitaba birushanya n'ingingo y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ritomora ko imigambwe myinshi yemewe mu Burundi. Umuntu yobirabira ku ngingo ya 75 y'ibwirizwa shingiro ryo kwigenekerezo y'indwi ruheshi umwaka wa 2018. Abepiskopi basozereye uguhanahana ijambo ku bivugwa n'ibiriho mu gihugu, baserura amakenga n'umubabaro baterwa n'ibibi vyiyongera ku vyamaze kuvugwa. Ukumva hari abantu batorwa bapfuye hirya no hino ntihamenyekana babishe canke icabishe, be nuko hariho abantu barangiza umunyororo bakiriwe canke bakezwa n'ubutungane ariko bakagumizwa mu munyororo. Bamwe mu bumvise ivyashikirijwe n'abo bepiskopi katolika b'i Burundi ku biraba ubuzima bw'igihugu nabo nyene basanzwe babayemwo bavuga ko bavuze ukuri, ariko bafise amakenga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD budashaka kubwirwa ukuri kw'ibitagenda neza mu gihugu, ngo na cane cane umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ngo buraca kabiri batangure kwifatira mu gahanga abo bungere ba Eklezia Katolika b'i Burundi. Abo banyagihugu twavuganye ariko bataduhaye amajwi, bagasaba abepiskopi Katolika b'i Burundi kwifatanya n'abarundi bose baheze basubiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwanka kumva impanuro bukaguma bukorera amabi abanyagihugu. Uwo ari we wese ashoboye kwinjiza no kugurisha igitoro mu Burundi ahawe uruhusha vyotuma kiboneka ku isoko kandi n'igiciro kikagabanuka. Alex Nimubona ajejwe igisata co kumenyesha amakuru mw'ishirahamwe Olicome niwe yaraye abishikirije. Ni nyuma yaho mu nama nshingamateka yabaye ku wa gatanu Rusama 2026 yari yatumiwemwo umushikiranganje w'ikigega ca leta kugira asigure icegeranyo c'ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka w'amafaranga wa 2025 ushira 2026. Abashingamateka bashikirije igisabo co guha isoko y'igitoro ababishoboye nk'uko vyakozwe kw'isukari. Kuri ico gisabo Alexis Nimubona avuga ko imbere y'umwaka wa 2022 isoko y'igitoro yari mu minwe y'abigenga kandi ngo igitoro caraboneka. Yemeza kandi ko muri ico gihe leta yari ifise igikorwa co gucungera ko iyinjizwa hamwe n'idandazwa ry'ico gitoro ririko rirakogwa. Kubwiwe abashingamateka ngo babibonye bateba kuko ngo hari abamye basemerera ko vyokogwa nk'uko vyakozwe ku gicuruzwa c'isukari. Ico ciyumviro gishigikirwa na bamwe mu biyunguruza, aho babona ko igiciro co kwiyunguruza cane cane uva i Bujumbura uja mu gihugu hagati cogabanuka. Alexis Nimubona asaba leta kumviriza igisabo c'abashingamateka na cane cane ko igitoro ari kimwe mu bituma ubutunzi bw'igihugu bugenda neza canke bugahungabana. Bamwe n'abandi babona ko leta ihari idashaka gutunganiriza abanyagihugu ngo baronke igitoro, ahubwo ngo ishaka abategetsi bamwe babe ari bo bigarurira ico gisata kibatungishe bonyene. Leta idashira imbere inyungu z'umunyagihugu ngo nta kindi kiyibereye atari ukuva ku butegetsi. Uguheza igice ca mbere c'ishure shingiro atabumenyi buhagije abanyeshure bafise bigiye gutuma hagarukanwa umwaka w'icumi.
biherutse gushikirizwa na Andre Nduwimana umuyobozi w'inyigisho zo mu mashure shingiro n'ay'inyuma y'ishure shingiro mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi mu kiganiro yahaye iradiyo Nderagakura. Bamwe n'abandi bavyumvise bavuga ko ari ingingo yatevye gufatwa n'ubutegetsi bukomoka kuri iyi CNDD-FDD ngo nayo ubundi irakenewe cane kugira indero mu Burundi igarukirwe. Igisata c'indero mu Burundi ngo capfuye abantu baguma basemerera ngo biragaragara ko atagisata na kimwe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwateje imbere mu myaka irenga 20. Bagasaba abarundi kuja hamwe basezerere ubutegetsi bwishe indero y'abana b'u Burundi kandi abantu basemerera. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Nduwimana Andre umuyobozi w'inyigisho zo mu mashure shingiro n'ay'inyuma y'ishure shingiro amenyesha ko bigenze neza mu mwaka w'ishure w'2027 ushira w'2028 umwaka w'icumi uzogaruka. Ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashure y'inyuma y'ishure shingiro kikazokorerwa mw'uwo mwaka nk'uko vyahora imbere y'umwaka w'ishure w'2013 ushira w'2014. Impamvu hagiye kuba izo mpinduka ngo bafatiye ku bumenyi umunyeshure ahejeje ishure shingiro uyu munsi abafise, ngo basanze hari ibintu vyinshi nkenerwa abatazi. Ivyo ngo vyaciye bituma abajejwe igisata c'indero biyumvira gusubiramwo ivyigwa hakagarukanwa n'umwaka w'icumi kugira umunyeshure aheza igice ca kane c'ishure shingiro afise ubumenyi bushimishije butuma abandanya yandi mashure ariko kandi ashobora kwiyumvira ibintu bimuteza imbere afatiye kuvyo yize. Ivyo bikaba bishikirijwe inyuma y'imyaka 13 umwaka w'icumi ukuweho mu mashure yo mu Burundi hakaza indinganizo y'amashure shingiro. Nduwimana Andre asigura ko kuva mu mwaka w'ishure w'2026 ushira 2027 hazoba imyinyanyuro mu vyigwa kuva mu mwaka w'indwi. Ngo izo myinyanyuro zizoba ari zo gutegura ko imbere y'amashure y'inyuma y'ishure shingiro hobaho imyaka 4. Mu kiruhuko c'ici cimirije abigisha ngo bazokarihirizwa ubumenyi ku vyigwa bishasha bizokwigishwa mu mwaka w'indwi, bishobotse n'ibitabo bishasha ngo bizoba vyamaze kuboneka. Abatari bake mu bavyumvise bavuga ko hari agahaze mu ngendo y'ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD ngo kumbura indinganizo y'ivyigwa yari yazanwe y'ishure shingiro yari kugira ico imaze, yamara ngo ntivyateguwe neza. Abigisha batanze ivyigwa bishasha abadafitiye ubumenyi abacagugwa ngo bagende gukarihirizwa ubwenge muri ivyo vyigwa, wasanga ngo nabo batumva ivyo bagiyemwo ivyo ari vyo kuko baba batateguwe mu vyiyumviro vyabo, ugasanga babaremetse ivyigwa bidafitaniye isano n'ubumenyi basanganwe. Ico gikorwa kikaba cakorwa mu gihe gito. N'ubu ibigiye guhindurwa bititondewe neza ngo bihabwe umwanya ukwiye ngo bizohava bidatanga umwimvu witezwe. Iruhande y'ayo makenga bavuga ko ingingo yo kugarukana umwaka w'icumi yari yatevye gufatwa n'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD kuko ikenewe cane kugira indero mu Burundi igarukirwe. Igisata c'indero mu Burundi ngo cyapfuye abantu baguma basemerera, ngo kandi biragaragara ko atagisata na kimwe ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwateje imbere mu myaka irenga 20. Basaba abarundi kuja hamwe basezerera ubutegetsi bwishe indero y'abana b'u Burundi kandi abantu basemerera. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma. Inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 5 ruheshi 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Esteri ikigabane ca 4 uva ku murongo w'10 gushika ku wa 14 gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri. Inshuti bakunzi ba radio haguruka turaburamukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Uno munsi muri kiganiro cyanyu iganuke tugiye kubasangira amajambo y'Imana dusoma muri Esteri igice ca 4 turahera ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 14. Esteri
igice ca kane duhere ku murongo w'icumi tugeze ku murongo wa 14. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Turazi neza ko muri benshi muriko muradukurikirana ku bafise Bibiliya zanyu, aho muri mushobora gufata Bibiliya namwe tugafashanya gusoma muri Esiteri igice ca kane umurongo wa 10 tugeze ku wa 14. Maze Esiteri avugana na Hataki amurungikana amajambo kuri Morodekayi, aterega bamenyekana b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami barazi yuko umuntu wese ari umugabo canke umugore yosanga umwami mu karusha atahamagawe, hari cagezwe kimwe gusa kuri bene uwo ni ukwicwa. Shiti umuntu umwami atunze inkoni y'izahabu y'ubugabe bwiwe, bibaye bityo uwo niwakira. Ariko jeho maze iminsi 30 ntararengukishwa n'umwami. Nuko babibwira Morodekayi, babwira Morodekayi amajambo ya Esiteri. Maze Morodekayi nawe arabatuma yishyura Esiteri ati ntugire ngo ni wewe wenyene uzokira mu bayuda bose, kuko uri mu ngoro y'umwami. Kuko niwapfa kwiyumya muri kino gihe nta kizobuza abayuda gutabagwa bakarokoka, ariko bivuye ahandi. Ariko weho n'ab'inzu ya so muzohona, nta ubizi kumbura icakwimitse ngo ube umwamikazi. Ni kugira ngo useruke mu gihe gisa n'iki. Imana utabare cane, Imana yacu ishigwe hejuru. Inshuti bakunzi ba Radio Haguruka, namwe mukunda kino kiganiro iganuke, aya majambo y'Imana dusomye ndazi ko ari benshi maze kumva inkuru za Esiteri n'inkuru za Morodekayi ku bakunda gusoma Bibiliya. Iki gihe ku mugwi Shushani hari hasotse icagezwe kivuga ngo abayuda bose bicwe, byatewe n'uwabagambaniye yitwa Hamani. Inzandiko zirandikwa, ivyete birasinywa, beravuga ngo abayuda bose bicwe. Maze uwitwa Morodekayi, uwo yari se wabo wa Esiteri, araza yandikira Esiteri. Uwo Esiteri nawe yari umwamikazi, murazi ingene vyagenze. Esiteri akaba umwamikazi akima ingoma. Hanyuma aramutuma ati ntupfe kuyinumira gusa, erega umenye ko hariho icageze kivuga ko twe tugiye kwicwa. Imana utabare cane. Esiteri aramusubiza, aramwishura, aramubwira ati erega urabona si igihe canje co kurenguka ibwami, kandi hamwe nogenda noca nicwa. Imana tutabare cane. Amajambo tugiye guhagarara ko rero n'aya majambo Morodekayi yishuye Esiteri. Aravuga ngo maze Morodekayi nawe arabatuma yishura Esiteri ati ntugire ngo ni wewe wenyene uzokira mu bayuda bose, kuko uri mu ngoro y'umwami. Imana utabare cane. Uno munsi ndavugana n'abitwa abakozi b'Imana mu nzego zitandukanye, abapasitori, ababishopu n'abarikibishopu, ba musenyeri, ba apotre. Turazi ko bariho benshi hano mu gihugu cacu c'u Burundi, n'abafise amatite atandukanye mu byubahiro byanyu. Uno munsi muragenda mugahagarara ku ruhimbi, mukavuga ibigenda neza, mugahayagiza ibintu byose, kandi mugashima. Imana itabare cane. Ariko uno munsi hari bitagenda neza mu gihugu, murabisha amaso mukanuma, mukumva nk'umugwi severe uriko uratangaza ibintu, ariko namwe ntihagire ico muvuga. Imana utabare cane. Mukumva severe kiravuga ngo mu 72 harabaye ihonyabwoko ry'ubwoko kanaka, kandi namwe benshi muri mwebwe mwari mukuze mwarabibonye, ariko jewe ku giti cyane ndafise ikibazo. Imana utabare cane. Mbega mu muryango umwe bagiye bakahica umuntu, ntawonezererwa nuko abantu bapfa. Umwicanyi wese akwiye kubikurikiranwa. Ariko mbega iyo mu muryango w'abantu 10 hapfuyemo umuntu umwe, kuvuga ko uwo muryango wahonye? Imana utabare cane. Mbega mu muryango umugabo n'umugore afise abana 5, umugabo apfuye, uwo muryango ubuhonye? Imana utabare cane. Iyo no munsi benshi muranuma, muricaye muranuma, kandi nta wuzi cyatumye mu gihe nk'iki namwe mwimikishwa amavuta. Kwari kugira ngo museruke mu gihe nk'iki mwanka ibinyoma, ariko mubaye nka Esiteri yatinya ngo nohava mwicwa. Namwe mubaye nka babandi ngo mwohava mwicwa. Imana utabaye cane. Abakora ibyiza barakwiye gushimirwa,
mbona tutobura gushimira abasenyeri ba Eklezia Katolika bo rimwe na rimwe baraseruka bakavuga ibitagenda neza mu gihugu. Ndafise ico nibariza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, Imana tabare cyane. Mbega mu 1993 ahiwanyu mu Giheta ko ndahazi, mbega nta miryango yazimanganye? Imana tabare cyane. Ndibuka ko inyuma yaho mukuru wawe yabaye deregiteri wa Lycée Kibimba, mbega hari cyakozwe? Imana tabare cyane. Nyakubahwa mupfasoni mukuru w'igihugu, Ikigandi Gahweza, mbega aho bahari byabaye? Imana tabare cyane. Reka rero ne bamwe hari ibyo tutabonye, mudusabire ni cyane cyane nisunze abo bantu babiri kuko ari bo bari ku rwego rwo hejuru mu gihugu, kugira ngo batubwire severe nimba hari ibyo batubwira tutabonye, n'ibyo twabonye navyo babitubwire. Imana itabare cyane, navyo babitubwire tubimenye. Imana itabare cyane. Kandi nimba ari umugwi wo kuvugana ukuri kuguma ari ukuri, ni kuba ukuri kuri bamwe ariko ukuri kube kuri bose. Ariko yemwe ba bishope, yemwe ba musenyeri, uno munsi muraho muranumye, uno munsi muraho byose biriko biraba mu gihugu murabinumye. Yemwe nani zitandukanye, hari nani zitandukanye z'amadini, hari nani zitwa z'abakozi b'Imana. Uno munsi mwese murahoze, aho muri hose muriko murabikurikirana munumye. Imana itabare cyane. Uno munsi aho muri numiye gusa, muriko murabisha amaso, nimugire ngo nimwebwe muzorokoka mwenyene. Imana ishobora gutabara igihugu idaciye kuri mwebwe, igaca n'ahandi. Ico baciza nuko mwohaguruka namwe mugafasha abandi, mugashira kuri ahabona, mugafasha kukuri kuja ahabona. Nimureke ko ikinyoma gisasigwa indava. Imana itabare cyane. Ico abarundi bakeneye nukumenya ukuri, hakaba kurekuriranira, hakaba kw'imitima isubira hamwe, hakaba kunywana. Nza mbona abaza bandika ibintu ku ma Facebook n'ahandi, bandika bahenga bateranya abarundi, bacanishamwe abarundi, ariko nagira mbabwire ivyo naco bizodushikana ko nk'abarundi. Imana itabare cyane. Uno munsi Burundi bukeneye nuko Uburundi bimpetse ya twese. Imana itabare cyane. Imana ishigwe hejuru. Uno munsi nyakubahwa mukuru w'igihugu, iyo uciye kwibubu hamwe b'abanyeshuri baturirirwa, uno munsi raba hamwe handitse ngo plus jamais ça, umwe niwe cyavuga ngo gukorera so plus jamais ne reçoit plus. Urashaka iyo plus jamais izongera kugaruka ko uri kurareka babiba amacakubiri, bakomeza kubiba amacakubiri. Imana itabare cyane. Mbega mu ntara yanyu ya Gitega ngaho nimumbwire, ikomine iya Yoba hari abantu bagisigaye abatari ba mu masite, rengana Gitega, raba ugende za Karusi, ariko ndavuga intara zahora. Imana itabare cyane. Erega uno munsi murashyiraho inguvu ngo abahunze nibahunguke. Mbega bari mu masite bo mwaramaze kubasubiza mu ngo zabo? Ko mushaka bahungiye hanze y'ibihugu ngo bagaruke, abari mu masite bobo ko mutobasubiza mu ngo zabo? Raba site yo muri Karusi, muri komine Buhiga, raba ingene ingana. Bamwe bavuye muri Bugenyuzi, abandi bava muri Nyabikere, abandi bava muri Mutumba. Mbega ntibosubira mu ngo zabo? Raba abari Ngozi, muri Ruhororo, mbega barasuye mu ngo zabo? Mbega bimeze gute? Imana itabare cyane. Raba abari Bugendana mu ntara yanyu ya Gitega, Imana itabare cyane. Bagiye bava mu makomine atandukanye, hari n'ababanyi banyu barokotse, uretse ko n'abasanzwe Bugendana namwe murabizi. Mbega uno munsi ariko hakogwa iki? Nyakubahwa mukuru w'igihugu, banze mutangure ibikenewe kugira ngo Burundi busubire kwiyubaka, maze tugira igihugu kitemana tusa n'ubuki. Namwe ba bishop, namwe bakozi b'Imana, icyatumye mwimikishwa amavuta kwarugira mu gihe nk'iki muze museruke. Ariko mutaseruka, Imana izobura handica ngo itabare Burundi n'abarundi. Mw'izina rya Yesu data turagushimiye kutazobura huca ngo utabare Burundi n'abarundi, maze b'igihugu itekanye, abarundi basubire kuryama basinzire. Mw'izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mwese mwariko muratwumviriza, hano niho amakuru n'ikiganiro mwateguriwe bigarukiye. Ndabakengurukiye mwese, ntibagiye bagenzanje bitanze kugira amakuru n'ikiganiro biboneke, hamwe n'uburi mu buhinga bw'ivyuma reka tumavuga mu kanyumva. Ndabasezeye mwese ndabipfuriza kugira amahoro ava ku Mana. Imana ibishatse nawe ubuta